Yes, turamutsa hose bakarumviriza Buja FM ndetse n'abadukurikirana kuri page yacu ya YouTube, urubuga rwacu rwa YouTube ndizira komeze neza cyane. Twabwiye ko umutumire wacu ari FACE on the floor yamaze gushika ngaha mwisamirizi yacu Buja FM. Abataramubona nabo nibasimbire kuri YouTube yacu no mu vacances ajaberewe cyane, yaje yambaye ibintu vya noir, yambaye ijinsi ya bien sana, yambaye Timberland ya black. Ubu indege kuri FACE ni nk'ibajaj. Ko bigiye kugorana muziki wo mu Burundi gute? Ahubwo ni iterambere ridasa. Vacances zigazira muri Australia. Bigiye kugorana kubera commentaires zisha ziba nyinshi cyane. Bamwe ati nazogaruka, abandi nabo ati umuziki wo mu Burundi arawuhevye, ngo agiye kwikora izindi business ziwe. Dufashe mugenzi wacu DJ Israel amutwakirire mwisamirizi yacu Buja FM kiganiro Hit Connection. FACE on the floor yamaze gushika mwisamirizi yacu Buja FM. Dusabe Mr. Easy amwakire on the floor. Meze neza. No micro none, no micro ariko Mino yanyu ni gute no? Oya ni sawa kweli. Uranyumva kweli? Kwata haruturu numva. Shiramo imbaraga. Oya Shiramo tuguvu. FACE we. Ntabwo turi mu bege. Sinaje kwigisha ijambo ry'Imana, ahubwo iravuze volume ko numva. Bana reka dusabe ariko arakora muhinga bw'ivyuma tuzana indi micro, urabona ko ino micro iri hasi cyane. Ewa. Chemo beat ya turabinye no micro nyene shoki kwa neza cyane. Mirongo munani n'indwi n'ibice bitandatu we gatatu akaburungu Buja Media akaburungu.com. Iyi ni Buja FM. Yes, ndizera ko bameze neza cyane uretse ko arumviriza Buja FM. Twamaze kuca turi live. Yes, ivyo bameze neza cyane ubu. Bimeze fresh sana. Ati ubu ni sawa? sawa. Voilà. Karetu. Ndumvise ruturu. FACE mfro yamaze kumenya ibintu vya Australia. Yaramaze kumenya ibintu vya Australia miko bana idaciriye. Ariko nuba ngaha atimvise arumva ko utari kirakora tu. Kamiko kari kagabanutse. FACE. Yo. Karibu cyane mu kiganiro Hit Connection. Ndetse uramutsa abarundi bari gukumbuye cyane. N'abantu mu commentaires zari nyinshi cyane ati FACE on the floor nazogaruka. Ubu rero ndi muri Buja FM. Nibaza yuko ngaha hataje igitutu ciwanje nije naje. Abatavyemera rero nibavyemere kubera nahashitse kandi je natashe iwacu. Uretse yuko nyene bitegezo kuba confusing kubera ubuzima buragoye. Ati ubuzima buragoye cyane. Yego. Bamwe ati FACE on the floor nazogaruka, izo commentaires zarashoboye kugushikira. FACE on the floor vyakiriye gute? Bo jewe ukuntu navyakirije amaboko n'umutwe byose ndatekana kubera naho tanakimwe wokora urazi yuko uri mu muziki canke mu bintu byose biboneka biri muri public nkabijya dukora, nta kintu na kimwe wogira ngo nibakuvuga. So hari ivyo bamvuga ko bitari byo, hari ivyo bavuga ari byo. Sinari kugigiye mu mamagara. Ego. Nabonye post ngo nararongowe. Ngo mfise igikecuru nandije igikecuru ntacu. Agwicwa narasavye nibanyereka ifoto nandi ndakibona mu bandi. Rero iyo umusani nta bintu byose bikwiye kugushavuza. Kubera umuntu wese avyutse yumvira kukuvuga kandi akuvuze ntacu hindura. Ego tubwire. Kubera n'ubumuzi we ari akuza ariko
rero nimba kuzi akwanditse ku ibintu nuko nawe ariko arasaba attention y'abantu bajya bankurikirana bagira baje kuraba ivyiwe so je ntaco bintwara hari abagutuka hari abagushigikira udahuye naho gukora ibirenze niboreka kugutuka urugendo rwari rumeze gute ga B-Face muri Australia wari umaze ikiringo kingana gute urugendo rwari rumeze neza nashitse amahoro kandi no kugaruka nagarutse amahoro ni fresh sana banyakiriye neza abantu bantumiye so abantumiye cagihe nibo nyene banyakiriye no muri iki gihe n'ubu wari wagiye ku bwa concert yari concert nagiye kuri Independence Day ama ndakora n'iyindi imwe nakoze shows zitatu urumaze ikiringo kwezi kurenga ku minsi mike uri muri Australia biritwa Perth yes warenze uze mwarabonanye David wa ndibaza ko ari kure cyane nimbari nambari yakugira ngo nikigira ngo ari mundi ntara gwera intara zaho igihugu ni kinini usanga ugiye mu ntara yindi ufata indege y'amasaha ashika kuri 6 ugasanga n'amasaha nimwe yasangiye kandi muri mu gihugu kimwe urumva ni nkuko nova yo nkaza muri Afrika amasaha 6 urumva uri mu ndege kwa nico kimwe no kuza nimbari kwe numva ngo no kurara ubusare ntibiba Zero yarakomeye neza uwo byanze on the floor erega kurara ubusa yakora ngo wabibuze oya ntavyo bobura ariko umwe wese arafise ubuzima bwiwe abubibuze ntabicisha kuri televiziyo umwe wese afise ubuzima bwiwe byansi biranka nyene canke bikunze bigakunda mu giconzi coco iterambere ryaho urumva riratandukanye n'iby'iwacu gusubira rero ni vuba akaresidence ubona kazaba kaboneka nako naronde B-Face yaragiye mu bintu by'akazi B-Face tugaruke kwanza gato nyuma yo guheza Primusic urazi ko abaye ambassador wa Primusic mara ukwezi kose uri kurazunguka mu ntara zitandukanye inyuma yaho finale ya Primusic irahera hanyuma unyuma y'indwi imwe tubona B-Face arapostinga ati jewe ndagiye muri vacances benshi bari bazi ko B-Face ndofo bagiye mu gihugu kibanyu ngahi Dubai canke kuja muri Zanzibar akamarayo nyindwi zibiri canke indwi imwe ariko siko vyagenze twabonye B-Face ndofo ahura n'umu artiste atandukanye ngambwe cyo Burundi nawe witwa Auguste bahuriye muri Ethiopia hanyuma yaho tunyuma y'iminsi ibiri coca tubona B-Face ndofo ari mu gihugu ca Australia yo bari vacances yo baragiye canke yo bari show baragiye kubitira hariya oya mu mwanya heze nababwiye ko nari ngiye muri iyo concert narimbye muri Independence Burundi hariho n'izindi shows zibiri na postings nibaza ko mukurikirana Instagram nazishize ko rero byari binjanye byari ivyo hama urubanza rumwe rumara zibiri nibaza yuko mfise umwanya vizanje ikiriho nibaza yuko gutembera ataco bitwaye ahantu hamwe mutazi ni sawa tu abaronzi bakwakiriye gute hariya basubiye kandi kubona B-Face on the floor asubiye kandi muri ico gihugu kubera ubwa mbere bagenda muri Australia wamaze iminsi mike gusa cyane wamaze nk'indwi imwe nibagiye hanyuma no munsi iturugira kabiri niho umaze ikiringo kinini cyane uri muri ico gihugu ca Australia abaronzi bakwakiriye gute warashoboye kuganira nabo hari byinshi cyane washoboye kwiga ku barundi basanze bahariya muri Australia bwa B-Face banyakiriye neza vuba byagenze neza nta kintu na kimwe nababuranye kabisa yego show yagenze neza cyane ubahashimeze neza cyane nyuma yaho twarashoboye kubona B-Face on the floor show ziheze nawe nagenda kuraba show y'umuririmbyi akunda cyane kandi wakurikirana cyane ku marezo sociaux washoboye kugenda kuraba show yiwe barabaririmbyi batandukanye harimo bita Lil Uzi Vert na Ice Spice cyane abaraperi bazwi ku isi cyane gose kabisa bakundwa nani mvuga ni kubibaye ndi hajya sinogenda ntashiseyo ego nibaza yuko nashatse kwereka abandi yuko naje nashitse kubera ko bajya nibaza ko nigake aba investisseurs bacu aba promoters bacu bazogera kuri level yo kubahamagara ngo baze hano biragoye basaba amahera menshi ariko kandi rumwe mu baririmbyi ariko baratembera cyane bako barasohoka igihugu cyane bari mu kazi ariko kandi
kumbure ntiyabuze na experience canke ivyo urikura urunguka muri uku gutembera nakare ngo akanyoni katagurutse nikamenya iyo bweze nigiki uri kuriga muri music uku gusoka kwa FACE on the floor? Bo nibaza ko ahantu hose ushise mu gihugu utamenyere bahari imico itandukanye kandi n'iterambere riratandukanye. Ivyo bakora vyose biratandukanye n'ivyo dukora. Je nibaza yuko ufise byinshi byo kuhigira naho ugenda uraca ama airport abo muhura hari experience nyinshi mu buzima no mu muziki wanje tu. Ego hariho ibintu byinshi bigenda bihinduka. Yaba mu bibereho canke no mu mufuko anashimwe birahinduka. Byose birabaho kubera ko simba ngiye kugura isura vraiment. Bezi ni nyinshi asan FACE ari hariya muri Australia hari amafoto ya postinga akavugisha abantu batari bake muri rya park ari kumwe na bijya bikoko FACE on the floor ahagaze ahantu hari n'ivyapa handitse yuko kwinjira urumbijabe fashe nkuko ntazi gusoma canke sinzi je sinzi kwe oya nyene urashaka kurenga ku mategeko ntacu bitwaye amategeko ari kuri yarega oya ige kanyene kubera ko narashaka ifoto nabijya bikoko none ni ifoto kandi barabikwemereye ntibarinda kubinyemereye oya ndinjira nese waninjira haji wavuye amahoro kangaro ntabwo zijyana muri kweke babuza hano kuyinjira baba bansi ko uzideranja gusa naho ziruhukira kangaro ntizijyana gusa nyene ziragwana nyene zikubona ziterana imigere muga ntizijyana oya tenzi ko zikuvumbagaza ziga oya kandi deja bijya n'ibikoko nibaza ko tubizi mu mafilme gusa nta kindi gihugu na kimwe ku isi uzosangamo kangaroo atari Australia. Urumva rero urinze ubibona kandi n'abandi babibona muri filme je nibaza yuko sinoreka kuvyifotorezamwe kweli. Kiya gihugu none ukibona gute kiraryoshe kubamwe? Hameze fresh. Igihugu cyose rega kiba kiryoshe kubamwe ni wewe gusumenyera ubuzima bwaho. Gukorerayo. Nana nakoze none ngo ndabibona. Oya, duma kuzavu usubirayo gukorerayo ibikogwa hamutaye kandi. Je nibaza yuko kujya nagiye ubwa mbere nuko nasubiyeyo byose nubu niko byogenda. Tuzobimenye. Ntabyo mwomenya kubera je uranzi ko nakunda kumenye. Ari narimwe ndahamagara abantu mu ntegere canke ngo mumperekeze. Bibya nyene bivako. Je maze kuja mu bihugu byinshi. Nta munsi numwe ndavuga ngo mperekeza canke ngo umuntu hore. Kubera iki? Umuririmvyi. Mbona ari kwiyerekana man. No kugutora. Oya, ama interview amenyesha makuru. Kugira mbanje gukora ikigamani simba ntasi waje ugenda utavuze ukagaruka ntuvu none bitwaye uko musani kiyo cha jamii umusani wacu umusani w'igihugu none mba mfise ukunda none ndakubaza ubu abantu bose bategerezwa kugira strategy zimwe zo gukora akazi canke umwe wese afise gwiwe je ingene meze nazo zombonana nubu wina nashatse kugira surprise hari abantu bayenyiciye bansavye amafoto yumvira kuyabima bagaca bari kugenda bavuga ati akagahungu karagayana bagiye ntimuzinanye nta numwe nzizina no kuri kw'Imana ndabizi mwahuriye hajya zasiriki hajya nyene twahuriye hajya nana babujije ndababwira rero nishaka umuntu numwe afotora ndafise igituma nabigize ko je nari na postinze mvuga nti sinzogaruka so nari nashatse ibe surprise kubera ko warunzi mugabo baciye bayica abo bantu je n'ukuri twahuriye hajya n'ubu duhuye je sinobibuka mugabo nabonye izo foto zisirikira hano hose ibana byatanguye ejo kumugoro batangura no gukompara ngo raba ngo bafata idrapo y'u Burundi n'iryo mu Rwanda bavuga ngo ingene ngo The Ben yakiriwe ngaha ngo n'ingene jewe nakiriwe kandi je atanumwe nahamagaye so jewe nshatse ijya airport no yuzuza abanyagihugu n'amahera yiwanje ndabishatse kandi urafise n'abafana bagukunda n'amahera yiwanje no banateguye nkavuga ni jewe ba Israel ndabakeneye radio zose n'ama TV yose ndakeneye ndetse n'abafana mwebwe kugira muje gutora The Ben kugira ngo n'urukundo ntabwo ari urukundo ahubwo ni kubera ko muri ku kazi babarishe kandi hajya hano si hafi barabadeplacer kandi bakabariha kuko ni muba mugiye muhebu akazi kanyu kubera umuntu umwe bisigura yuko najewe bijya
ndabishatse no bikora no kotesha bisi zirenga nka zitanu nkavuga mufana wese yiyumvira kuza ngaha aza gutwara amahera ngana ukuntu bisi nkazikotesha ama media yose nkahamagara mukasi ivyo bintu vyanje je kubera mba numva umengo sivyo bintu bikenewe essentiel nuko ibinjanye ndabikora kandi bakanabibona umufana wa vrai ankurikirana aranzi kuri Instagram composting ivyo ngezemwo arazi ko kuri Facebook ndabishira ko TikTok na Snapchat ari umuntu agukurikirana aragira follow ibintu byose akabibona so simbona yuko je vraiment no genda ndavuga ngo nimuze mu merekezi kugira oya vraiment hari n'abababaye ngo face vraiment kwe kagarutse wibaza ko ari kubera ikibaba baracenga babivuga uko none ninde mba mu nzu yabo ninde mba mwitongo giye ushangwa agize nabi kugaruka kubera je ndazi ku ma social media none twese ndufise ivyumviro bimwe kila mu Instagram so jewe nibaza yuko ivyo baba bifuza kuri bo sivyo nanje nifuza sivyo twese turazi ubuzima icari ico kandi turazi n'ibikenewe mugabo umwe wese na plan ziwe kandi jewe no kuza mu muziki ntawe nabwiye sivyo no kuheba kandi nkuko nogenda ntabivuze mugabo muri uno mwanya je numva ataco bintwaye kandi no kubayo urashobora gukora umuziki ubu technology yarabaye technology ndashobora gukorana na Giga canke na Kori ndi hari muziki nkabubandanya bien mugabo sinumva neza ko ari zo gahunda za wavyakira gute uri hariya ati face kugaruka ntibirimo ni rya kabiri irya mbere ego ni bon yaragiye aragaruka ariko nawe si umwana kwe ntagaruka ahubwo yari yagize neza we araciye ubwenge yari yagize neza kugaruka irya mbere kugira ategura akarere irya kabiri noneho biragaragara ko yagiye atanavuze ati ibi sasa cyane ni pigiyo cerere bifese 40% y'abarundi bari bazi kutazogaruka bo ni vyimviro vyabo nacagiye nagenda niko vyagenze hari n'abapingiye baratangara so ubwo rero je mba numva icyumviro cy'umuntu wari wese no kucakira uko nyene gitegerezwa nta numwe uzibirira kwiyumvira hari n'uwaduka akagutuka ataco mupfuye canka akakubwira ivyo wari gukora so muri uwo mwanya akubwiye ivyo wari gukora ni icyumviro ciwe wowe nawe ufise ikindi none mutegezwa kugira kuri ritme imwe none yego gahunda imuzanye face on the floor mu Burundi niya ni uko ntashi wacu nzosubirayo none ubona ndiye nari sanzwe mbaye Israel arabitahura gushika sako rero uyu ari muri abo nyene bavuga ari muri abo nyene bashavuye ngo nk'uyu yaje oya vraiment maze ko niko barivuge kubera hirya yaje arabivuze nabivuge usubira kandi ubivuge je twarabivuze bifese ndagaruka ngo yayi ngo bifese agaruka nga bifese we nitwe twavuganye inbox kwari fresh yego hama wocu ugenda yari kote y'akazi ibindi n'ibindi mugabo two tubariza bene igihugu sivyo peut-être bashobora kwibaza ati aha anye arafise gahunda y'ibiteramo canke arafise gahunda y'intuze hama mu nyuma abandanye mu bindi gahunda ya bifese imeze gute oya natashi wacu man gahunda zose je ndazikora kubera ko natashi wacu ivyo kurikira byose uzobibona nkuko wabonye ivyo narindi mu hariya ariko hari amakuru avuga ati Bface the Flow aragarutse ngaha arafise ibiteramo hanze y'igihugu kanze atari muri Australia ati mu bindi bihugu kanze erega no muri ivyo bihugu no bijamwe sanzwe nagumye hari bivana gusa yego bivana n'ivyo je nahisemo imvura ushobora kuva muri Australia ukaja muri Canada cyane gose kava muri Canada ukaja muri Amerika neza ivyo byose birakunda utarinze ugaruka ngaha ije boro ya Instagram postinze yo kuvuga ngo ivyo nibagiye mu nabwiye ko ari kugira ya kana abipostinze ndi muri transit muri Malaysia yego uri kuragaruka anari ngeze muri Singapore so je nibaza nta nubwo nkinisha amashowbiz urazi je nta bintu byo mu mashowbiz kuri abamvise amashowbiz nanje no hamagara abantu bakaza nkabereka nagenzeho sivyo viwanje man hari ibara ritabera imbwe bintu ati ibintu bitari vyiwawe je sindi Mr Champagne restaurant jewe sindi satubi urumva jewe sinda man ugiye ahantu nuko nyene ubuzi neza ikikujanye hama gikore gigenze neza ni sawa hari n'igihe bahamagaye utazi ko nivyo ugiyemo biza gupasa ni vyiza ahubwo kubereka success
kubera je mba numva ivyo bintu vyo kwiyerekana atari ibintu vyanje mani nuko bimeze si rya mbere mukoranye igikorwa ndavuga Double J hari n'igikorwa mwatuzaniye indirimbo nziza yitwa Fiona twebwe nkamenyesha makuru twamaze kuyumva tuyisesangure gatonyi gukorana inshuro ya kabiri ni ibikorwa byinshi maze gukorana na Double J indirimbo sisomeke mwarayikoranye inyuma y'imyaka 9 murasuye gukorana kandi muragiye muri studio ico cyumviro caje gutiga B-Face on the floor gusubira gukorana hamwe na Double J ubucuti B-Face on the floor na Double J umeze gute jewe Double kuva muri 2010 twara abagenzi kwera je nashitse Bujumbura kera waramutanze je maze imyaka myinshi Bujumbura ndakwije imyaka 20 kweli wa zamani so rero jewe naje niga muri primaire kuvuga jukiri kidogo secondaire yo sinayize nga rero ni kenshi iyo nduze ruguru igitega nakigwa na Double J na Akim nabaje ba Chris Busy so yari umugenzi wanje kuva kera nibaza ko turazinanye mu bintu byinshi umuziki twakoze no muri 2014 urumva haraheze imyaka 9 so iyo myaka 9 iheze kenshi ahantu hose twaje narashobora no kuba mfise concert je ndi muri Tribeca akamperekeza kandi atari no kuri affiche canke we yakoze concert je nkamwerekeza ama fete twaba bantumiye canke bamutumiye ugasanga turi uramwerekeje aho so abantu rero benshi batubona turi kumwe bakatubwira bati none kweri nta ndirimbo mwoshobora kuduhereza kweri mwirigwana mu minsi yose nama ndi muri Bantu Boy canke bakaza muhira rero mu nyuma kubera ko muziki mwiza mwitwa ko muri abagenzi ako mukora ibintu bibi mwotuma muvyihorera twarafashe umwanya turabimedita ko mugabo si twebwe twagize ico cyimviro haraje umuntu aravuga ati je ndakunda ingene uririmba wewe ndakunda na Double J ingene aririmba ndifuza collabo yanyu turamubwira rero iyo collabo wifuza isaba amahera twe twavyimvira n'umunsi ngo tubikore kera wasanga abantu bimvyi bahuriye mu ma studio bagaca bakora ubwo nyene nta bya professionalism ngo ama management byari bihari canka ama label byaba bigoye urabona ko Double ntiyitwara yari muri label kandi yavuye muri label ya ntuze ya nani ya e-commerce service nanje ndi muri Tribeca aje muri Bantu Boy aho hose urumva nta decision afata wenyene kandi naje urumva ko nari mvise aho ntwago mu nyuma ni je ahubwo nasigaye nigenga jenyene mugabo uko biri kose ntibyari byoroshe kugira ngo dukore iyo ndirimbo nubwo twadufise ivyo vyimviro no muri studio ndiko ndaririmba twarajana canke biba nkamwerekeza so uwo mutipe rero acavuga ati jewe ni muyikore bimanzo iriho byose nangora turaja muri studio mugato mubwira tuti twaramenyereye aba producer ba hano basi tugire changement ko wumva wemeye ivyo byose rero no muri producer wa hanze c'est toujours Jaguar no oya ico gihe ni twari proche en tout cas Jaguar sinibaza ko yari no mu Burundi no ndirimbo rimaze igihe 2020 no ndirimbo Fiona kubera ko baragize retouch barayisubiyemo nyine hama rero turayikora uyu muntu hageze kuri video acara dukweba uyu mu boss nyene so adukwevye kuri video je turahangayika kubera ko niyabije nyene kubera ko wakoze mugabo element niyo yamurishe so je turavuga tuti okay reka nacu bikurikira tuzovyimenya nituri abantu bato ivyo yatanguye tubimire d'abord hama ni sawa ijya ntambwe yagize yo kugira ngo tubikore ni sawa turabikurikirana nyene bigenda neza indirimbo rero umwanya wayo no uyu kandi imbere yuko iyi ndirimbo yosohoka hariho n'izindi zakozwe imbere yaho no zitarasohoka ni gahunda tu video ni ndi ayikoze Igban ariko nyene Igban urazi ko akorana na Ela ni nka team urumva bose barafashanya mu bikorwa byose mubona bisohoka irakaze nacitwa Evren kandi irashobora kubikaze kuri jewe we wigeze imbere yawe kabarubu kira muntu wese oya je musenyeri ndamwemera patiri musenyeri ninde patiri nese Igban yari patiri mukuru oya ni fresh vraiment ibintu byose bimeze neza nta ngorane kabisa ahubwo gucanga makala Double yafatiriwe sinzi yageza ahubwo mu telefone mu mubazi Double J sanga muri ambassade bataramurekura ntavyo nzi yagiye
wapi asanzwe aba muri ambassade yasaza akorera asanzwe ni aba rega mukanya sinzizira usanga yari yamusize cyangwa agiye kurondera bya Canada na jenge kanabonye utariyo nawe wari wagiye ya birashoboka abantu barasaba muhungu we na je baranyihenze ko igihe kimwe bambwira ngo barambonye muri ville nibereye mu gitanda yego vraiment nibereye muri Australia mu mbeho iraho ngo gurande gitanda mukije ngo abantu barahindutse kweli ngo warabaye mu star nukinyikoza man umuntu atanguye no kugutuka ntazi ni yuri kumbe yabonye umuntu musa abantu basa barahari ushobora kuba wabonye umuntu asa na double J usanga basi byo yes nuko indirimbo none mwanditse muri mu bihe bimeze gute ni Fiona kwiyumvira Fiona yari rivuye idea yaje gute idea ino ni giki cabagoye muri apart yuko mu manager ci abakwepa muri kote yo gukora amasanamu cyangwa kuririmba texto mwayanditse mwisunga iki indirimbo umuntu atarayumva ariko aradukurikirana hano muri Buja FM ni giki yosigara bo ni indirimbo nuko twebwe nibaza ko tubimaze igihe kinini urumva ko kuva muri 2010 twaririmba biroroshye cyane yuko no ngaha twahandikira indirimbo tukava ngaha iheze ubunyene so nta bintu birefu kuja muri studio kandika indirimbo twayandikiye muri studio turi codinga turungikira amajwi element yego ati message canke ubutumwa message ni urukundo abantu bakurikirana amarezo sosio yacu na Double J barabonye indirimbo ko ivuga urukundo hari agakorasi nyine twashize ko gashobora kukumvisha resume ya sujet twaririmbye Baby Face ino ndirimbo muyiteze kwiki abafana barindanye igishika ndetse narijya promotion ebana ari iri fort cyane itaranasohoka indirimbo barayifitiye ndetse uri no muri Australia twarashoboye kubona ka video gatonya ino ndirimbo ikiracamo ya Fiona yego nibaza ko strategy zo kuba promoting indirimbo ni nyinshi urashobora guca kujya nyene nk'ubu nitwaratugira ama interview ama media tour indirimbo yasohotse tuhora tubikora indirimbo imaze nk'imisi yasohotse ubwo no mwanya twaje kugira ngo tubabwire mubibona gute muriteguriye kubera nayumvise hari n'igihe ataye foroza kugira hariho nabo tuba twibukije so no munsi rero nabo ariko baranyumviriza indirimbo iza gusohoka 18 saa 12 uno munsi nyene yego baye baragira subscribe ija kuri YouTube ya Big Face ija kuri YouTube yanje yego nivyo twahisemo baye baragira effort bagire subscribe sabone ko ino ndirimbo iza gushikira abarundi bose narijya ari na weekend ni indirimbo y'urukundo ga Big Face yego byumvise nabivuze bumvirije ijya chorus nta kindi bivugana urukundo abantu twashiye muri mukundo gwa weekend cyane kandi warahibongoje rap nagize rap hanyuma ariko narabize byose kubera byose ndabishobora muri chorus numvise ko naririmbye none sibye ngo ndavuga Karen Bikarenze je burya ndi emotionnel kandi burya ndi romantique numbone gute turabahonja none abako baratwumviriye kaya kantu bakabahonja kweri ntacyo bitwaye
indirimbo Fiona ya FACE on the floor. Indirimbo yitwa Fiona ni ya FACE on the floor, ari kumwe na Double J Bad Boy Kid. Iza gusohoka ifise n'amasanamu yakozwe na Igbana. Audio ikorwa na Element. ndetse mugube mwandika ku rubuga rwacu rwa YouTube ndetse mwandika n'amakomantere. Ndabona witwa Rina ati ndakunda ukuntu FACE yishura ibibazo ati araciye ubwenge cyane. Witwa Bimenyimana ati na FACE ati ubahwe cyane ati ndamukunda cyane ati turakeneye kumva ino ndirimbo. Ati witwa nawe witwa Eric ati ndamukiriza FACE on the floor. Witwa Sani ati karibu cyane the floor. Witwa Olivier ati Sali Hassan Sali Izi ati ndamukiriza FACE ati turakeneye aca duha kapela iyo ndirimbo. Witwa Bimenyimana ati Sali ati ndamukiriza FACE on the floor mugira ati karibu cyane mu gihugu. Tumukumbuye cyane. Indirimbo iza gusohoka ryari? Yes, yabivuze indirimbo iza gusohoka isaha 12 hasigaye gusa isaha imwe n'iminota 30 kugira sho indirimbo ishobora kuja ku rubuga rwa YouTube. Witwa Ranri Nawati naramaze kuba subscribe kuri channel ya FACE. Yes ati asante sana. Mugwe mwandika kuri page yacu ya YouTube ku rubuga rwacu rwa YouTube mwandike gusa Buja FM. Muraza kumubona FACE on the floor ndetse mwandike n'amakomantere yanyu ndetse ibibazo byinshi bishaka kubaza mwandike kuri no commentaire turaza kwibasomera ngaha ku rubuga rwacu rwa YouTube. Mwandike gusa Buja FM kuri YouTube yacu ya Buja FM. Hari no atwandikiye dusaba akapela indirimbo Fiona iza gusohoka uno munsi 18h. Sinzi ko FACE yo kwikora mu gahogo akabana karofre na gatonya. Tubabambere. Yes, tubabambere kumviriza ino ndirimbo. Ndizera ko abarundi ari sinzi ibindi ndiriyani gishika FACE on the floor mu diaspora wacu. Arakoze cyane. Amakomantere yaheze. Amakomantere yaheze. Ariko bagume bandika gusa turaza kwibasomera kandi. Twagiye. Fiona yeah. Nifuza kandi kukubona nihandi chakuzogaruka umunsi wundi ni kwa kundi chakatubona n'umunsi wundi ati bayiwe agitero cyawo wereka. Nibaza ko bisaba nabikubwiye ifo ko umuntu aba ari ready kugira aze kwiraba. Ibyo fresh. Witwa Momo Paparazzi erega narinzi ko ava ngaho yasohoye ati iyo ndirimbo. Oya indirimbo iza gusohoka isa 12 ko isa 12 zo kumugoroba zari ku rubuga rwa YouTube bandi gusa FACE on the floor. Muze kuba bambere kwibona ino ndirimbo. Witwa Lavi ati witwa Lavi Nduwimana ati bite batama ndamukiriza rap yuza ati yubahwe cyane turamukunda cyane. Ndabona zindi commentaire ati bite Asan H ndite Israel ati ndamukiriza FACE on the floor ati turandira ngishika ino ndirimbo mu kiganiro. Yes, twandike amakomantere yacu ku rubuga rwacu rwa YouTube mwandike gusa Buja FM. Nabonye abatari bake ko randika amakomantere ndizira ko ibintu bizogenda neza cyane. Indirimbo iza gusohoka isa 12 zo kumugoroba kuri uno munsi wa gatanu. Ni indirimbo ya FACE on the floor ari kumwe na Double J. Reka dutange ni nimero ya telefone hariya ariko aribaza FACE on the floor ati turamukumbuye mwisamirizi turashaka kuganira nawe
urabona ko afise n'abafana benshi cyane. Turatanga nimero ya telefone kuri 61 79 71 04. Turasubiramo ni 61 79 71 04. abashaganira na Bface on the floor baramukumbuye cyane mwisamirizi yacu Buja FM. Ndizera ko hari benshi cyane, ndabona amapere amwe yamaze gutangura mu kirundi 61 79 71 ubusa kane abakeneye kugana 79 71 04 61 79 71 ubusa kane. abashaganira na Bface on the floor ari ngaha mwisambirizi yacu Buja FM kiganiro Hit Connection. urabona ko ari benshi cyane, ndetse bandike n'amakomantere abashaka kwandika message bandike gusa ku rubuga rwacu rwa YouTube, bandike gusa Buja FM. abashaganira na Bface on the floor niwo mutumire dufise mwisambirizi yacu. ufise icyo waza umurongo wa telefone uruguru. Twamaze kuronka umunywanyi wa mbere ku murongo. Yes, allo. Amahoro neza. Mumeze neza. Turashima ko turashima wite. Ramutsa mugenzi wacu DJ Zire ndetse uramutsa na Bface on the floor. Bface. Amahoro neza anze ubugingo bwawe kabi. Nukuri turashima. uri kuranyumva? Yego turabumvijana kwijana hama nkuko bisanzwe muravugana n'umuntu wanyu bakunda cyane kandi abakurikirana Paul ngaho Buringa. Urakoze cyane. wavuze ngo witwa gute? Nitwa Paul Buringa ngaho Buringa kabisa n'ababenga mbi. Asante, abantu b'Iburinga barakomeye. Yego amabifesi kuri jewe nishimwe kuba ndakurose no kumva ijwi ryawe mu bafana bose bo kwisi ko no bivuga ubu muntu wa mbere nkunda gukurikirana indirimbo za sport kwisi yose nyene burya ntumbeshe. oya mbira vuga nka 5 canke 10 ziwawe keshi kugira ngo dukona indirimbo mwibarabara mbere wo kwama wibaza ko bumbure myatari mbe yo Imana iguhezagire inshuti yanjye. Ati indirimbo zitanu urazizi? amagoga nasigaye ndi murabizi niko byaba ko numva no kuyakagoti mbona uko bisaba wewe sabiro menini yujya mudemu nakubeshi yarashimye sana brother mu majambo makuru myiza zose koma sife twara gupfiriye ni hatari mba we brother ndakubaze big man thing indirimbo ya Bface yarimbanye nande? Big man thing Bface yaririmbanye nande? yamaze kugenda undi munywanyi ku murongo. Yes, allo. Oui, amahoro. Ramutsa Bface on the floor. Tuvugana nande? Inde Juste Maramza. Ramutsa Bface on the floor. Ugize icyo mubaza nawe. Jaco. Yo. Salama, niko bien. Uvuze? Asante sana, barikiwe ndugu yangu. Wandanye ushigikira digitere witegura indirimbo nshasha. Sawa. Buja FM, allo. Yes, allo. Pere ni nyinshi. Kama pere none ari menshi cyane. Pere ni menshi cyane. Yes, allo. Tumeze neza, tuvugana nande? Inde duza kaje nstakumva neza. Papi Fati umeze neza? Yego ndamukirizo Umuririmvyi wa arakumva. Ndakuramukije. Yo Salama papa. Salama wewe? Turasezera sana. Nanje ndemera umuntu anshigikira kweli. Yego amadi bute mu gisasu cyawe. Uvuze ngo ati 18. Ndavuga mu gisasu cy'indirimbo cyase.
ashimye imvugo ifoko tuzoyigabanya kubera ibintu by'ibisasu n'ibyo mu ntambara twebwe dutanga umunezero okay 18 kabisa get ready man Buja FM alo wi amahoro tuvugana nande arakumva ndakuramukije kandi ubu bari kuri YouTube na Facebook turi kuri ibintu byarakomeye no muri yose ababonye na postize gomba deha ati kapela yayikubise oya ntaco we 18 sikera ego turafite n'indirimbo kweli turafise indirimbo imaze igihe ngira umwanya ni watwemerera tuzoyibaha kabisa urakoze ego Mariko sinigera ntoritiro ibibazo niyumvira buri joro niyumvira abazubikemura ni bande ariko nkagumana icyizere ni wande ibibazo tubanye umurengera ibibazo ntuzotangare niwabona rezo zanse muri etage hamaze igakunda muri kave naho baguha wifi byose biba grave ntibaze igituma ahandi bakora arindira let's go we play again let's go ntuzotangare niwabona rezo zanse muri etage hamaze igakunda muri kave naho baguha wifi byose biba grave ntibaze igituma ahandi bakora hit imwe bakaba babwiza tunga mu minota ibiri ariko hano karenda usaza uhaterire gufisa album zirenga 12 aho tudashizemo imyaka umaze ukora umuziki kurenga 20 naho wo gwara kuri konti nta n'igiceri urazi kuba hari abanyonga imiduga abandi banyonga ibisusu akaba baginga abandi bajya imihari niho kubona umugabo zomibore hari umugore wiza tena nayibagiye bye wi amahoro umeze neza tuvugana nande Kadoyi mu Buyenzi umeze neza ufise icyo waza BFS on the floor ndakunda cyane mume tuvugana ndakwihaye n'ukuri niba ari ndakukuma ni sawa ndagukunda cyane urameze neza ndameze neza Australia wabonye gute none n'ukuri nabonye n'amaso ndakunda indirimbo cyane BFS zawe sinzi ubwo ewana nyataje asante sana amazi wakoze kumeze ukunezera turaguhaye karibu rero y'Uburundi garuka dukorera umuti BFS urakoze cyane urakoze mzee sawa ebana pele ni imvura nyinshi cyane yes allo oui Buja FM allo ni sawa tuvugana nande muvugana n'wanyu wa BFS nk'uko tanzania bakanale Alexi utwakwiriye tuvugana ntabwo ni nka muri Tanzania n'Itakime aramutsa BFS on the floor BFS on the floor ndakuramukije neza nanjye ndakuramukije BFS n'amahoro safi sana mzee nawe reka ndakubwira tuzika mtana asante sana mtu wangu BFS yo urashoboye cyane mani urakoze cyane mtamu ndafite umwana mani arakukunda cyane rwose umwana wagute afite imyaka ingahe mbona umwana wanjye afite imyaka 4 yose yo umunda mukirize cyane kaza kumurabuza kweri kaza ndamubwira kuno
Alex, Sawa, we sawa. Alexi. Ni saa ngapi none indirimbo iza gusohoka? Sawa. Uze kugira commentaire tuyibone. Poa poa. Asante sana. Yes, hello. Amahoro. Ndakuramukije cyane. Wagwan Rasta. Uvuze ngo ntiyakubaniye ahubwo mwahahuriye muri benshi nabibonye ziguma zigongana nyine. Yego shanshuti yanjye. Nta kibazo nta kibazo. Bana kabisa. Yo. Sana sana. Arenze ja kuri YouTube murabi nyene yambaye. Na Facebook ni mbona none kubabwira YouTube gusa. Ega raba badafite uburyo bwo kuja kuri YouTube. Ni bagongereza amayinite. Toka na babone baduga ku YouTube. Facebook dusimvura. No Nayishingeze. Dusimvura. Tumenyera, ifa kubamenyera bifisi. Nasikia ngo na Belgique mnataka muende upige concert hatari moya hivi. Na nani sasa? Najua. Halafu siku hizi unachonga Kiswahili. Umeona? Ya kivumzi. Tia Antane. Antoine. Ukiishi na Hasani ni lazima kwa Mswahili. Ewan, hivi anazungumza kitu Kiswahili. Tunazungumza malugha tofauti. Big up on wewe ni mbaya ujue. Bana. Sasa hivi watu wako wanatusikiliza. Bategmail nini? Concert ya Belgique ya Face on the floor. Mimi sijaambia sijataarifu kama nina show Belgique. Ila ikiwa fresh sana ikipatikana utajua tu nitapost. Okay. Abandanyiziko nyene. Endelee. Endelee. Kusoma vizuri. What's tegemee? Endelesha Israeli. Siakamye wewe. Siakamye. Ndagutabara. Ariko Israeli nabara Giswahili wewe. Asha nawe uri wenyene kuri inosi. Ega ndagufasha. Fasha. James ariko aramedita bife saha. Kwera piko watu biko natusikiliza abasikii Kirundi. Ni ukweli watu wa Buyenzi, Bwiza, Kamenge ni wengi. Sasa acha tuwasaidie kwa juu mwazi dakika chache zinabakia. Tuambie ujumbe huko mwa hii nyimbo. Ujumbe gani huko mwa hii nyimbo Fiona itatoka 18h. Basi wewe ukiwa na mpenzi wako unajua ni lazima muenjoy, si unajua tena. Alafu sasa mkienjoy kama ni kutoka out. Unampigia simu kwa mfano. Kama na appointment fulani. So unajua kama huwezi kupendana na mtu ambaye hamwendi out sababu anaweza kukuacha sababu ya hicho kitu. So ujumbe kawaida ni kuwa karibu na mpenzi wako. Ndio kitu muhimu ambacho tulikuwa tunaongelea kwa hii nyimbo. Yaani ni true story. Fiona muri. True story. Kuna mtu ambaye anaitwa Fiona mimi generation hapana. Amulisikia tu kana sonner bien mwa hii nyimbo melody ka Fiona. Kwa jua ni amkutia Chanela au Sabrina. Yani tumesikia tu kadina ni fresh. Kana sound vizuri. Alafu unajua melody zinakuja surprise, sio kupanga. So melody ikija unaenda
Yo producer akiwa anatengeneza beat ndanaye hapo hapo ukilevo na reste. So Fiona kweli sidhani kama hata WJ ameshatoka na demo anaitwa Fiona, lakini jamaeni, lakini wapo Fiona yupo wapo wengi kwa sababu mwa kuimba Fiona. Sijui kama ilikuwa ni true story, lakini ila ukumbuke kuna watu ambao wana Kirundi tuko tunasumbua, alafu kitu connection nilikuwa nataka nimsaidie umsaidie nini wewe mwenyewe unisaidie, nimsaidie nani ndugu yangu hapa yani jamaa anasaidia mtu mwingine na yeye anashika 5 minutes unavuza Kiswahili sana 5 minutes 5. Umejitahidi kwa kweli, umejitahidi kwa sababu nikwambie kitu kimoja, mimi nilikuwa sijamsikia hata siku moja naongea Kiswahili. Hizi siku alafu tena sasa kinachoshangaza huyu ni mtoto wa mjini, mimi natoka alafu hajajua Kiswahili. Mimi natoka Kayanza ndugu yangu. Izile mtoto wa Kanyosha. Mtoto wa Ukafe amezalikiwa Ukafe. Mimi Ukafe si Bujumbura. Akini kwa mpaka Isa hajajua. Lakini watu wengi wa Bujumbura wanaongea Kiswahili. Wanakielewa. Kama mimi sasa natokea country. Alafu sisi tulikomalia. Uko na miaka 20 unaishi Bujumbura. Tukaenda Nyabihanga. Nyabihanga ndo wapi sasa? Simwaro. Alafu uone ndo nilikomalia. Uliwahi kuishi kule. Akili akumaliza muda mrefu kule. Akweli amejitahidi. Amejitahidi nini? Oya, nipe Big 5. Wewe. Ni hatari kabisa. Kula mubwenge niwe sana. Na kintu nakibo cyo kwikora mubwenge. Lakini unajua asani ngira ngo munazi Kiswahili. Walai tusikucheke, unajua lugha yoyote kama sio ya kwako. Kitu ambacho ni muhimu ni communication. Ni kuongea na mtu. Sasa kuelewa hiyo inatosha yani. Zilela kina unajua kama sisi sio wa Tanzania wala watu wa Kenya wala Kiswahili kikiongea unaelewana na mtu hiyo basi inakuwa imetoka. Hakuna kucheka. Hakuna kucheka. Aki umejitahidi Zilela amejitahidi. Sasa fake Kiingereza. Kitu cha muhimu ni communication. Kule iko na shiaji Kiingereza. Fake Kiingereza na kiongea na watu ambao hatuelewani vizuri. Lakini unakipiga hivyo hivyo na wanakuelewa. Yani kitu kikubwa tu ni kujaribu message tu ifike. Kabisa. Ariko wageragejesha. Bacharaza nyine Icyongereza kigakomeye. I can speak my brother. Yeah. Speak very ni hatari kweli save. Zile dozi kiganiro kubera. Zereka dozi kiganiro tukoresha ubwenge. Dushimire abantu batwumvirije. Nanavye n'amasambwa ndabona yuko 17 bibura umunota umwe. Yaryoshe cyane. FACE on the floor. Hano mu Burundi ibujumbura mu gihugu ciyo cy'amavukiro. Nyuma y'imisi tari mike abarizwa mu gihugu ca Australia. Ari hano kuva hirya yejo. Ati natashi wacu ndi mu rugo ndi muhira. Gahunda z'akazi mu bindi bihugu muzozimenyeshwa hanyuma. Ariko no munsi 18 ndafise gikorwa n'umugenzi wanje n'umuvukanyi wanje Double J. Indirimbo yitwa Fiona. 18 rero abantu bose mutwumviriza zika isaha imwe gusa. Ariko ndashaka FACE agire icavuze kuri no ndirimbo iza gusohoka isaha 12 zo kumugoro. Umva ko hasigaye isaha imwe gusa kugira iyo ndirimbo ishobore gusohoka FACE on the floor. Bo Jesse nibaza ko navuga byinshi nuko umuntu wese yarazi neza ko tuba turi kumwe muri kino kiganiro. Nta bindi byinshi nomubwira atari kuja kuri YouTube yanje akagira subscribe. Bo kutarayigira kuko ntawe uyikora kabiri. Ego. Kire subscription nani afise account zitandukanye. Ego. Kuri uno munsi rero turaza kubahereza indirimbo shasha. Jewe na Double J imyaka yari heze urumva ko ari 9. Kandi iyo abantu hari abagenzi barakora indirimbo nyinshi. Bo turafise abaririmbyi benshi turabira ko my example muri Amerika. Umuntu yitwa Tiger na Chris Brown baraze indirimbo zirenga nka 10. Lil Wayne na Batman na Drake bose bamaze kumva nyine bakora music. Abantu bari proche barakora music nyinshi. Kandi ico dukora nezereza abafana bacu
kandi twongera tugira na business kubera ko umuziki n'akazi kadutunze ubwo rero kubw'ibyo bicare barindiriye yuko indirimbo iza gusohoka uno munsi kandi ndizera ko iza kubaryohera uko bavyumvise nabahonjeje nababwira agakorasi nyine kavuga ndamaze gupostinga yarapostinze antuka uno munsi rero tuzi ko ahorera turi benshi umwanya twafashe tubibashiramo kugira babe ready bibaze gutangara n'indirimbo ntiyakwiza ibihumbi 100 ku munsi umwe munsi birashoboka urakoze cyane B-Face wakoze kwita ubutumire murakoze namwe ndamusabire pardon daboji babonye ko turi kumwe kuri affiche barafite ibibazo byo yari yagiyemo yari yambwiye ko aza kuza yacirewe gato y'umugabo ko bya Gina serutse n'ibibazo n'icyo oya naco bitwaye nibaza ko n'ikindi gihe muzozanana mu indirimbo ni muri ko nta kibazo nitwa batumira muzo ndibaza nangorane kabisa murakoze ndabiyibutsa amakonti yanje kuri Instagram nitwa official B-Face wandika B-Face 7 hama kuri TikTok official B-Face Facebook tani official B-Face YouTube Snapchat n'uko ubwo rero ugera kunkurikira ibyo nzoshira ko byose uzobona ego ndabashimire ku mwanya wanyu arakonsa abo baba niba yabaheje ngira Asan wakoze ahubwo ni yami kwanza Israel yaguhaye ndi ngaho yamize igidisi kandi turi live chumara ko turi live kuri YouTube yumye muhongo nawe uri kuravuga chuma karimikashe yawe ka nta kibazo ayo ntayuzoro aho byahereye aho nyene yes reka ndagushimire cyane shimira n'umutumire wacu B-Face on the floor aho yashoboye kutubwira byinshi bitandukanye urugendo rw'ingene rwashe kugenda variya muri yose razanga mu gicu Burundi ko kumva ko urugendo rwagenze neza cyane tubushimire cyane mane bahezagire tubahe gahunda yo gusimbira kuri YouTube ya B-Face on the floor kugira dushoboye kuba bambere kubona indirimbo y'ise Fiona ari kumwe na Double J